Mu gihe abakukuruke batari bake bidogera ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi ko bataronswa udufaranga turonswa abagiye mu karuhuko k'izabukuru, umushikiranganje Veniste Muyabaga ajejwe abakozi n'akazi arasigura aho vyatebeye n'icabitumye. Icatumye buteba bwa mbere ho hagiye abakukuruke bo muri uno mwaka babaye benshi dufatiye ku myaka yahahora kubera kwari gukurikiza itegeko rivuga ivyerekeye abakozi ba leta ngene biteza kumera. Rero kuvyerekeye ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi ibice 90 bishika 90% by'abo bakukuruke baramaze kuronka ivyo bateza kurondera mu bushikiranganje. Ico gice gitoya gisigaye twagomba dusaba imbabazi kuko murazi ko ivyuma bidasezerana byahuriranye n'umugambi mwiza wa leta ugushira ibiranga byose umukozi umuhinga bwa none sa digitalisation kugira ngo ubuntu bwado buracamwo bwonone ugasanga habayemwo n'ubusuma bwahuye rero umugambi ugeze kure ugasanga hari amadosiye yagiye kwinjizwa muri ubwo buhinga atanyarutse kuboneka kugira bace batunganirizwa ariko menyesha ko kuva ico gihe duhejeje ivyo bice 90% ivyo bindi tuko turabikora vuba bizoba vyaheze kugira bose batunganirizwe. Nawe umushikiranganje wo gushikirana Imerde Sabushimike ari nawe yegwa n'ibigo vya INSS na ONPR bijeje gutunganiriza abagiye mu karuhuko k'izabukuru arahumuriza akongera akizeza abo bahora bakorera leta ko vuba bagiye kuronswa ivyo bahabwa n'amategeko. Ibitigiri by'abakukuruke byashoboye kuboneka ubushikiranganje bujejwe abakozi. Ibyo bitigiri rero nkuko abivuze nibyo bica biheza bigashikirizwa ibigo INSS na ONPR kugira ngo nabyo bishobore kwitunganya mu bijanye no guha agahamba abakukurutse. Ubu rero mwamaze kuvyumva yuko nibyo bitigiri bitaraboneka byose, ariko kandi twabamenyesha yuko muri ibi bigo turiko turitunganya mu bijanye no guca duharurira abo bakukuruke ako gahamba kabo, hanyuma tukabizeza yuko mu misi y'imbere tuzoheza tugatangura kubishira mu ngiro. Abo bashikiranganje ko ari babiri uw'abakozi n'akazi hamwe n'uwo gushigikirana bakaba batanze umuco kuri ico kibazo c'abakukuruke mu kiganiro bishura ibibazo by'abamenyesha makuru n'abene gihugu kuwa 6 Gitugutu mu ntara ya Gitega.